2 Pierre, petero wa kabiri igice cya gatatu umurongo wa mbere. voici bien aimé la deuxième lettre que je vous écris. Dans les deux, je cherche à éveiller votre sainte intelligence abo nkunda none iki par ni cyo cete cya kabiri mbandikiye muri ivyo byombi ndakangura imitima yanyu ikeye mbibutsa kugira ngo mwibuke amajambo yavuzwe kera n'abavugishwa n'Imana bera, mwibuke n'icyagezwe c'umwami niwe mukiza cavuzwe n'abatumwa babatumweko. Gatatu, ijya mbere mukwiye kumenya nuko mu minsi y'iherezo hazoza abacokoranyi bacokorana bakurikira ukwifuza kwabo, babaza bati isezerano ryo kuza kwiwe riri hehe se? Kuko uhereye aho basogokuruza basinziriye byose bihora uko byamye uhereye ku kurema kw'isi. Murongo wa gatanu, kuko biyobagiza ibigirankana yuko kera hari amajuru n'isi yakuwe mu mazi n'ijambo ry'Imana rikayirema mu mazi. Ibyo byose byatumye isi ya kera amazi ayirengera iratikira, ariko amajuru y'ubu wo n'isi iryo jambo ryabibikiye kuzosha kugira ngo barindwe gushitsa ku munsi w'amateka wo gutikira kw'abatubaha Imana. Kumbure gushika hano amajambo yera y'Imana. Petero umuntu w'Imana aravuga ati iki nico cete ciwe ca kabiri. Igihe cyose dusoma yagomba ko abizera baguma bakangutse, yarabibutsa ngo bamatane n'ibyo bari bahawe na mpemu yera, ibyo bari babwiwe n'abahanuzi bera n'intumwa, ibyo bari bahawe batategetswe kwibagira amajambo yose yabo. Igihe nasoma ibi byose nashoboye kwiyumvira ndibaza nti natwebwe bene data na bashiki bacu ntidushobora gumatana n'ikindi icyo ari cyo cyose kiretse ico Imana yashize ku gitereko kw'amatara mu buryo budasanzwe muri no minsi ikoresheje abahanuzi n'intumwa. Petero nawe nyene hano iyo atabona yuko bikenewe ntiyari kuba yovyandika, ariko yahamagariye abizera ngo bagabe ku majambo y'ubuvugishwa kw'ijambo iryo abahanuzi batangaje. Ego ayo majambo mu gice kimwe yaramaze gusohora mu gihe cabo, igihe intumwa zari hano ku isi, igihe umwami Yesu yaza. Ego ibintu byarasohoje, ibindi bintu byinshi birasoza uno munsi kandi ibindi bizosoza muri kazoza. Tugomba kuba abantu bagavye kubwo ibyo bantu b'Imana bavuze bakoreshejwe nta muhemuye. Birashoboka ko muri no minsi yacu igihe abo bantu bategeza kuzana ubwo buhanuzi baboneka yuko bavuga ikintu kitariko kirasohoza by'ukuri, kitariko kiragaragara, ariko muri mwemu tugumane ikintu Imana ikora icyo igomba kandi yatangaje ibyo igomba. Nijyari ibisohoza, ivyo biva kuri yo gusa. Nta muntu n'umwe ashobora kongera ko canke wakuremo icyo cyose, ariko umwami yaribikiye ico kintu cyo cy'igihe. Twebwe dutegerezwa kandi natwe ndizera kandi nawe yuko intumwa zararavye n'amaso yuguruye
ivyo abahanuzi bari baravuze. Umwami wenyene ubwiwe yasomye mu gitabo c'abahanuzi aravuga ati uyu munsi aya majambo yo mu vyanditswe arasohoye imbere y'amaso yayo. Si vyiza bene data n'abashiki banje, mu by'ukuri turafise igituma co gushimira Imana. Nta wundi muntu dukeneye gusa ico Imana iduhaye n'ijambo ryayo. Abantu yarungitse tubakunde, tubaha agaciro kandi dutege gutwi ico bazanye gushika kuno munsi. Gutyo rero turi abantu b'amahirwe, turafise amashimwe. Nivyo nitwabivuga ko mbere no mu misi yacu ibi byoboneka yuko bisuzuguritse kuri abantu benshi, niko kumbure byari bimeze ku gihe c'intumwa, byari bisuzuguritse kuri benshi. Petero hano aravuga ngo mu minsi ya nyuma hazoza abacokoranyi, no gucokora kw'abazovuga bati none ukugaruka kwiwe kwasezeranywe kuri hehe ko byose biguma uko byari bimeze. Ariko ntibazi ico Imana iriko irakora n'ico igomba gukora, ntibanabona kandi umugambi w'Imana. Ariko Imana yateguye umugambi. Twebwe nk'abana b'Imana turabona ingene byose bisoza, turafise amashimwe kandi tutera tuji intambwe imbere bwo kwizera, kuko turazi yuko nk'uko muri iriya minsi, nk'uko twabisomye hari, w'isi yarimbuwe n'amazi n'ibindi n'ibindi. Mbega Imana ntiyabitangaje imbere y'igihe, kandi byarakoretse, byabaye igifatika igihe Nowa kumbure n'abandi benshi bariko barubaka. Abantu kumbure twenze baravuga bati none ivyo bizoshobora ryari? Isanduku ubwato butaritegurwa. Abarabandanije na Eliya no muri iya misi nawe nyene baravuze, no muri no misi yacu baravuga. Petero avuga ngo mu misi ya nyuma abacokoranyi bazovuga bati none ivyo kugaruka vyiwe bihe byasezeranywe. Mbere aravuga ngo mbere n'iryo jambo nyene isi y'uno munsi ibikiwe umuriro kubwo umunsi w'urubanza no guhonya abatubaha Imana. Ego none nivyo bivuzwe, nivyo umuntu w'Imana avuze. Abikuye he? Mbega yabikuye mu kirere ngo yuzuze Bibiliya? Oya, ego twebwe ntitugomba guhagarika umutima. Igihe kiraje, isaha iraje aho nibi navyo bizosohora. Isaha iri hagufi. Twese twasomye ubutumwa bwiza bwa mwene data Branham, na cane cane mu kuzamurwa k'umugeni. Ni ikintu c'ubwiza. Jewe ubwanje ubutumwa bwiza bwari ubw'igiciro, ni bwiza. Nagumye nibaza ikintu gitandukanye bihuye na kiriya gisagara, mbega ingene cari kimeze. Ariko uravye ingene twabihawe, uburyo muntu w'Imana yavyakiriye abihawe na muhemu w'Imana, turashobora kubinezererwa. Turafise amashimwe ku Mana. Ibintu byinshi kumbure bizoba bitandukanye nuko twavyibajije, ariko ntaco bitwaye. Murazi umunezero wacu uzoba yuko ari munini cyane. Turashobora kureka ivyumviro byacu n'ibyo twibaza bigagwa hasi. Ico twomenya nuko tugomba kwishimikiza ijambo ryiwe n'amajambo yiwe. Ico gituma turi hano twese hamwe no munsi, bakundwa bene n'abashiki bacu, kugira ngo dusenge umwami wacu, umucunguzi wacu, tumuhe amashimwe, tumuhimbaze n'amajambo yose y'ubuzima yatubwiye muri no minsi ya nyuma. Si amajambo yo mu kirere, s'amajambo, ariko n'amajambo azosohoza, n'amajambo yiwe azosohoza. Ego ku murongo w'indwi haravugwa neza, ni umurongo w'ububasha. Iyo wobwira abantu bo gutwenga bakavuga ati ntibishoboka ivyo, ati ivyo byoshoboka gute? Ati kumbure byose biri mu kirere, kumbure byose bimaze kuba bigira bisohore. Abantu naco bibatwaye, baravuga bati igihambaye nuko bitangorako. Ivyo birashobora gukora, kumbure birashobora gukora ku wundi. Kumbure niko bimeze, niko ibintu bimeze. Ariko nta muntu n'umwe hano guhavuga ngo
iyi si twishimikize ku ijambo ry'Imana ridahinduka abakundwa rero n'abashiki bacu, ariko dushimira Imana kuno mugoroba kuri ibyo byose ibyo yatumenyekanishije, kuko ibyo ntibyahishuriwe benshi bakundwa bene data n'abashiki banje, ariko byahishuriwe abo yatoranije. Turamaze kubibona muri no minsi, turamaze kubona muri no minsi yaravuze, yabwiye bose kiriya gihe mu migani, ariko abo yari yatoranije yabashira ku ruhande akabafoborera mu buryo bwumvikana n'iby'igiciro. Niko bimeze no kuri twebwe, yaravuze mu buryo dushobora gutahura ubwiza n'ubwizina ryiwe ryera. Ubu rero duhaguruke kubw'amasengesho. Mwami, turagushimiye n'umutima wacu wose kubw'ino saha yo mw'ijoro kuri kino gikorane mu bwizina ryawe ryera ry'igiciro. Mwami, turazi yuko isi n'ijuru bizokugwaho, ariko amajambo yawe ntazigera akugwaho. Ibyo umunwa wawe wavuze, ibyo intumwa zawe zavuze, ibyo abahanuzi bawe bavuze bizosohoza Mwami, kuko utavuze amajambo kugira ngo Mwami, oya, wavuze amajambo y'ubugingo budashira, amajambo yo guhumuriza, amajambo y'urubanza, amajambo yo gucungura. Mwami, watanze ibintu byose bikenewe kubwo gucungura, watanze byose. Turagusenga kuno mugoroba, turagusabye Mwami, mu bubasha bwinshi ube hagati yacu Mwami, ushobore kuduhezagira mu butunzi bw'ubuntu bwawe Mwami. Turizera amajambo yawe, turakwizigiye mu majambo yawe, turazi yuko uzoyasohoza. Uhimbazwe Mwami, ushimwe ko dushobora gutaramura amaso kuri wewe, urubandanya kuduhezagira Mwami, uzobana natwe, uduhezagire Mwami. Mu gihe twumva ijambo ryawe, uhezagira umukozi wawe mwene data, mu gihe aza kugura akanwa kiwe ngo azane ijambo ryawe Mwami, twese uduhe ubuntu bwo kwakira n'umutima n'amatwi yuguruye Mwami, dushobore guturikisha umunezero wuzuye bwiza n'ubw'izina ryawe, izina ryawe ryera rya Yesu. Aleluya, amen. Turicara. Ahimbazwe Umwami kubw'amahirwe dufise yo kuba hano kugira ngo dusenge. Icyo dushobora gukora gusa no kuvuga tuti Mwami, utwigishe gusenga. Ku byerekeye kwizera, turazi yuko aho Aburahamu yashishikaye mu kwizera, ahantu hatari ikintu cyo kwizigira, Aburahamu yarashishikaye mu kwizera kuko yari afise isezerano ry'Imana. Iri niryo tandukaniro hagati y'ukwizera n'ivyizigiro. Ahantu hakiri ikintu cyo kwishimikiza, tuba dufise ivyizigiro, nivyo. Ahantu atakintu na kimwe kihari cyo kwizigira, aho rero niho haca haseruka ukwizera. Ukwizera nukumenya neza udakekeranya mu bintu utabona ivy'Imana yasezeranye. Kuno mugoroba turi hano ngo dusenge, kugira ngo Imana ishikire ishifitiye uburenganzira. Ntitugomba kumubwira icyo ategerezwa gukora, kuko arabizi. Imana irazi neza neza icyo igomba gukora n'icyo iza gukora. Iyo dusenga ni ukugira gusa kugira ngo dushobore gushika mu rufatiro ubwo Imana ishobora gukorera hagati yacu icyo igomba gukora, kandi muri twebwe ikora icyo igomba gukora. Nakozwe ko n'imirongo idasanzwe iriko iravuga yuko intumwa n'abahanuzi baravuze mu izina ry'Umwami, kandi ko ayo majambo yabo tugomba kuyibutswa, kandi ayo majambo n'amajambo y'Umwami n'amajambo y'Imana. Rero hariho n'uwo murongo wasomwe ubwa nyuma, umurongo w'indwi Petero wa 2:3, kubw'iryo jambo nyene. Ego atari n'ayandi majambo, nta yandi majambo ahari, kubwa rya jambo nyene, rya jambo nyene, iryo ijuru n'isi byaremwe,
ibiboneka n'ibitaboneka byaremwe naryo ku bw'iryo jambo nyine ryabiremwe ijuru n'isi ry'uno munsi bizoturigwa n'umuriro ku bw'iryo jambo nyine ijuru n'isi isi nshasha ijuru rishasha n'isi nshasha bizoremwa byose bikogwa n'ikintu kimwe ijambo ry'Imana cyo ni ikintu ciza cyane ibintu byose byakoretse bikozwe n'iryo jambo nta kintu na kimwe mu bintu byose biriho nta na kimwe muri ibyo bintu byose ibihari byose byarakozwe mu bintu byose biriho nta na kimwe kitaremwe n'iryo jambo Yohana Yohana wa mbere murongo wa 3 mu by'ukuri amajambo y'abantu nta kamaro afise umwami aravuga ati nimba bakuwemo umwuka imigambi yabo yose ibirangiye Zaburi 146 Imana nigira intango nigira n'impera umugambi wayo n'ibihe bidashira izowusohoza iyo dusoma ayo majambo ari mu bihe byacu turabaza mbega ingene turi hafi y'ibyo bintu byose tugatahura mu muco w'ibihe by'ibihe ko biri ku muryango umunsi wose ni umunsi w'ubuntu ni impano y'Imana isaha yose yategerezwa gukoreshwa mu buryo ubucanke ubundi kugira ngo gutegurwa umuntu ku ruhande rwiwe bishoboke kubw'umugisha w'abandi uwaririmbye Zaburi amaze kuvuga iki muri Zaburi 102 umurongo wa 26 kera waremye amajuru n'isi kandi amajuru ni igikorwa cawe bizorengana ariko weho uruko wamye imyaka y'ukubaho kwawe bizogira iherezo uzobihindura nk'impuzu bizohinduka murongo wa 28 ariko weho uruko wamye imyaka yawe y'ukubaho kwawe ntizogira iherezo mbega si iby'ubwiza 26 ni 25 kera mu Kirundi mbere na mbere washizeho itanguriro ry'isi kandi amajuru ni igikorwa c'intoke zawe 26 ivyo bizoshira ariko weho uzohoraho mu by'ukuri biramaze kuvugwa mu masengesho ijuru n'isi bizorengana ariko ijambo ry'Imana ryamaho ibihe bidashira kandi turashobora kugiyegurira tubayeho mu gihe abantu barondera amahoro turumva havugwa imihari mishasha y'amahoro kandi kubw'ivyo ijambo ryo mu byanditswe rivuga ngo mu nkota zabo bazokoramwo inkero burengerazuba iburasirazuba mu Buraya no muri Amerika mu kanya nasubiye gusoma imirongo ibivugako abantu baca iruhande ya gahunda y'Imana bagafata ijambo riri kuri ikindi gihe bakagomba kurishira ubuuyi mu gihe cuno munsi ndabasomera ijambo handitswe ngo ahavugwa ngo mu nkota z'abazokoramo inkero ryo jambo rirabivuga uno munsi kandi iradiyo yabivuzeho mu byanditswe bivuga yuko ngo mu nkota zabo bazohinduramwo inkero ni nk'ugucokorana abatizera abantu batizera ni nk'ugucokora bafata bariyambika bakishariza imirongo ya Bibiliya igihe biciye muri gahunda muri programa zabo iyo badafise amahoro muri bo
none bagomba kuyashira nde S'ils ne reçoivent pas celui qui a apporté la paix, badashobora kwakira ubazaniye amahoro aho nta mahoro bafise kuko haranditswe il n'y a pas de ngo paix nta pour mahoro les méchants, ariho dit ku le Seigneur. banyabyaha niko uhoraho agize uko niko byanditswe Yesaya 40:22 Yoweri 3:10 turasoma De vos oyaux, forgez des épées, et amasuka de yanyu vos vignerons, muyavunjemo que le faible dise, inkota je suis n'inkera fort. Verset 11. Hâtez-vous, venez tous, peuple des nations, n'inkero zanyu et rassemblez-vous. muzivunjavunje muzicuremwo amacumu kandi umunyantege nke niyumve ko ari umuhizi nimunyaruke muze yemwe mahanga mwese yo hirya no hino mukoranire hamwe namwe uhoraho nugomore abahizi bawe bamanuke amahanga niyikangure aduge aje mu kiyaga ca Yehoshafati kuko ariho nzobyagira ngacira amateka amahanga yose yo hirya no hino. 13 nimusohore imihoro kuko ivyimburwa iyimbura rigeze nimuze mugane kuko ubwato bwuzuye kandi amato akaba abogaboga kuko ibibi byabo ari byinshi. 14 ewe masinzi n'amasinzi ari mu kiyaga kizorurirwamwo imanza kuko umunsi wohoraho uri hafi aho imanza zizorundurirwa mu kiyaga izuba rizocura umwiza ngo n'ukwezi kandi n'inyenyeri zizoca zireka kwaka maze uhoraho azokwivuga i Siyoni arangurure ijwi ari i Yerusalemu ijuru n'isi bizotigita ariko uhoraho azobera abantu biwe ubuhungiro abisirayeli ababere igihome cyo kubakingira. Iyo mana nyene irashobora kuba iteye ubwoba ku bantu bamwe abandi kaba inyembabazi ibagirira ikigongo mbere byose bivana n'uruhande abantu bahagarayemo. Turasoma hano ubwa mbere ibibanza kuza ni ukuvuga amasuka bayacuramwo inkota n'imbugita bakazicuramwo amacumu ni nyuma niho Mikaya 4 bisohora. Mikaya 4 haravugwa kumbure ndasoma umurongo wa 3 Mikaya 4 umurongo wa 3 azocira imanza amoko menshi ahane amahanga akomeye ya kure inkota zabo bazozivunja bazicuremwo amasuka n'amacumu bazoyavunja bayakuremwo inkero. Nta hanga rizobangurira irindi hanga inkota kandi ntihazo kwiga kurwana ukundi. 4 ariko umuntu wese azokwibera munsi y'umuzabibu wiwe no munsi y'umusukoni wiwe kandi ntawuzo bakanga kuko akanwa kuhoraho nyene ingabo ariko kabivuze. 5 kuko ayandi mahanga yose azogenda ihanga ryose rigendera mu izina ry'Imana yaryo ariko tweho tuzogendera mu izina ry'uhoraho Imana yacu gushika ibihe bitazoshira. Mbega amajambo meza. Hariho n'amajambo nkaya muri Yesaya 2 naho turashobora kubonamwo igihe ayo majambo afata yisunga. Yesaya 2 haravugwa guhera ku murongo kumbure umurongo gusa kubera umwanya turahera ku murongo wa 4. Yesaya 2:4 azocira imanza amahanga atature amoko menshi inkota zabo bazozivunja nk'amasuka n'amacumu bazoyavunjamwo inkero. Nta hanga rizobangurira irindi hanga inkota
mu by'ukuri mu buryo bufadika nk'uko byanditswe n'umuhanuzi Mikaya. Turabona igihe ibi bizosohorera. Dusome umurongo wa 2 muri Yesaya 2. Mu minsi y'iherezo umugwa wubatswe kw'ingoro y'Uhoraho uzogasara ku mpinga z'imisozi, uzoshigwa hejuru y'iyindi mirambi, kandi amahanga yose azosendanisha aja kuri wo. Amoko menshi azojayo abarirane ati, nimuze tuduge tuje ku mugwa w'Uhoraho, ku ngoro y'Imana ya Yakobo, kugira ngo itwigishe iby'inzira zayo natwe tuzigenderemo. Amen. Kuko i Siyoni ariho hazova ibyagezwe, ni Yerusalemu hakava ijambo ry'Uhoraho. Yego, iki ni igihe aho inkota bazozicuramwo inkero, igihe Satani bazaba bamuboshi, igihe hazobaho imyaka 1000 y'amahoro hano ku isi. Igihe cyose Satani acidegenje, umucuzi wese arashobora gufata inkero akazihinduramo inkota. Yego, kuko Satani hari ikintu arementanya, ariko igihe bazomuboha ibintu bizoba bitandukanye. Amen. Turashimira Imana kuba dushobora gutondeka ibintu nk'uko Imana yabitondetse. Turabona ibizokoreka mu gihe kigufi, kandi turabona ibizokoreka imbere y'imyaka 1000. Turashobora kugena ryari n'iki n'ibizokoreka, ariko nimba tuzi ibi byose, hanyuma ntidutere intambwe nk'ishengero ry'umwami. Ishengero ry'umwami ritegerezwa kuzamurwa. Nimba tuzi ibi byose, ntidutere intambwe ibi byose, nta na kimwe byotumarira. Byotumarira iki kumenya yuko dufise ibi byose? Mu by'ukuri ibintu byose ndizera yuko Imana yatugiriye ubuntu kuduha kubona byose muri rusangi, nk'uko intumwa n'abahanuzi ibintu mu buryo bwiza twahishuriwe n'ubutumwa bw'igihe cy'iherezo na Mpwemu w'Imana. Ariko ibi byose ntibisobanura gutegurwa kwawe no gutegurwa kwanje. Ntibisobanura yuko wewe nanje ariho tuzoba turi igihe Umwami azozira. Ubutumwa bwiza bwa nyuma twarumvise havugwa ibimenyetso, akamo ko gutaka no kuba twoja mu guho. Ubutumwa bwiza bwose butuza mu mutima, hanyuma tugahagarara, tukicara, tugapfukama, tukavuga tuti, Mwami warasezeranye, mu kanwa kawe wasohoye ijambo ntizokugaruka ko ubusa ridasohoye ico wewe waritumye gukora. Ako kanwa nyene kumvikanishije umuhamagaro, akanwa k'Imana nyene, iryo jambo nyene ryaduhamagaye ngo twizere amasezerano arimo mu gutegurwa kwacu kubw'umunsi wo kugaruka k'Umwami. N'iryo jambo nyene niryo twizera n'umutima wacu wose. Yaba amajuru y'abisi, yaba uguhindurwa kwabyo gusha, ntaco bitwaye. Yaba amoko, yaba ubwoko bwa Isirayeli, yaba twebwe umwe ku ruhande rwiwe, canke nk'ishengero, ni rya jambo nyene ry'Umwami. Akanwa k'Imana karavuze, amasezerano ya kera ntazobura gusohoza. Nimuyarindire, niko umuhanuzi Habakuku avuga ati, nimurindire gushikaho asohoza. Habakuku 2:3 ngo niyatebagana muyarindire, kuko
azosohoza nta nkeke par la même parole, ku bw'iryo jambo nyene par la même ni parole, ku bw'iryo jambo nyene niho twahamagawe ngo tube twavutse ubwa kabiri tubyawe n'ijambo rizima rihoraho ry'Imana. iryo jambo nyene, iyo mbuto nyene, ubwo bubasha nyene nibyo tubona hano muri bintu byose. dutegerezwa kubibona ubwo bubasha nyene mu kwizera, dutegerezwa kandi kubivugako, dutegerezwa kubona ubwo bubasha nyene, dutegerezwa kandi kubivugako. ndizera ko twabivuze rino weekend, ntibihagije kuvuga gusa ugucungurwa, bitegerezwa kuba tubihishuriwe n'uwaducunguye ubwiwe. abahanuzi baravuze ibyo gucungura, ariko hamwe na Kristo yaraje, agakiza karaje, gucungurwa, imbabazi n'ubuntu, si gusa kubivugaho, oya ni ukubigira ibintu nk'ivy'Imana yadusezeraniye. kandi aho ibyo ni byo mbuze kumbure na bamwe muri twebwe. nibajije ikibazo gikurikira muri no minsi, mbega ni ryari umwami yavuze ubutumwa bwiza bwo gukiza abagwayi? nta butumwa bwiza yigeze akora bwo gukiza abagwayi, ariko yakijije abagwayi bose. amen. sinzi aho yoba yakoze ubutumwa bwiza bwo guharira ibyaha. birashoboka, ariko icyo nzi, ikintu nzi kimwe, ni uko yabwiye umuntu ati ibyaha byawe urabihariwe. ubwo nibwo bwari ubutumwa bwiza bwiwe. abafarisayo bari hajya bakibaza ubwabo, ninde ushobora guharira ibyaha keretse Imana? Mariko 2:5. bajya abafarisayo ntibari bazi yuko yari Imana igaragaye mu mero y'umuntu. nawe yarazi ibyiyumviro byabo. aravuga ku murongo wa 10 muri Mariko 2, kugira ngo mumenye ko umwana w'umuntu afise ububasha bwo guharira ibyaha hano ku isi. 11 aravuga ati, ndagutegetse wakirema, nuhaguruke, fata inderuzo yawe witahire muhira. ariko sinarondeye ubutumwa bwiza aho Paulo Petero avuga ibyo gukiza abagwayi mu butumwa bwiza, mbere akavuga idoniro n'ibijanye naho n'ivyete barungikira amashengero. ariko iby'ukuri ni uko natwe ntituvuga ibyo bintu gusa, ariko tubigiremo umwimenyerezo. ijambo ryavuzwe bibe ibifadika, amasezerano abe ikintu gifatanye n'ubuzima bwacu bwo kwizera. abagwayi bakire, abanyabyaha bakizwe, abazimiye bazimuruke, ijambo ry'Imana rikore ico ryatumwe gukora. aho ego ni kuri ivyo ego niho ibyifuzo byacu biri. turabona yuko igihe umwami yazuka yabwiye abakozi biwe ati, mbahaye ububasha. yaravuze muri Yohana 20:23 ati, umuntu wese uwo muzoharira ibyaha azoba bihariwe, umuntu muzobigumiza ko bizomugumako. mu by'ukuri yaratanze ububasha bwiwe, yabushikirije abiwe, arababwira ati, umuntu abumva abanyumviye. Imana ishobore kuvugana natwe, ishobore gukorana natwe twibagire, twebwe twibagire, hanyuma dutahure yuko ari Imana nyir'ububasha bwose, idashobora guhinduka, ko itegerezwa guhagarara ku ijambo ryayo. iryo mvuga yuko itegerezwa mubitahure neza, si ukuvuga yuko dutegeka Imana, ibyo ntibishoboka. ariko nawe niyo kwihakana ubwiwe, niyo kwihakana, niyo kura ijambo ryayo, niyo rikuraho. nibyo ngomvye kuvuga. yaba twashobora kwizera, twubona ubwiza bw'Imana. Yohana 11:40. rino joro twegere mu nyonga h'Imana, twiginga n'amasengesho n'amashimwe no kwizera no kuzana imitwaro.
n'ibintu byose imana ishize mu mutima wacu turashaka kumubwira byose tumutahuze. Usenga ategerezwa kumenya yuko imana ihari kandi yuko ihemba uyirondera ikamuha ibyo asabye. Mu masengesho imana igomba guhura natwe, igomba kuduhezagira, igomba kuba kumwe natwe, itwihishurire. Ndiyumvira yuko akamo ko gutaka kazoba gahambaye, kandi kutanegwa kose n'ubukonje bwose bitegerezwa kugwa hasi imbere y'uko imana ishobora kwigaragaza. Dutegerezwa kubyinjiramo n'inkumizi. Imana izokwimenyekanisha ko yari ejo, ko ari kuri no munsi, ko ariko imeze ibihe bidashira. Turashobora kubyizera ko imana ari yizigirwa ku ijambo ryayo. Biragoye ndabibabwira, ariko twizigira imana. Ni ikintu kigoye gukora ubwacu twebwe, nibyo, ariko kuri mwene data Branham byari byoroshye iyo yabona mu kwerekwa. Imana yaramwereka umuntu we yagomba gusengera, akamwereka ko yamaze gukira. Igihe cyose yabona ibyo mu kwerekwa, yashobora kubwira ibyo n'ukwizera kuzuye, akavuga ati uwo muntu yamaze gukira. Aravuga mu nyuma ati nitwasaba imana bivuye kubwo kwizera isezerano ry'ijambo ryiwe, mbega ntiyokora bya bindi nyene tudakeneye kuronka ibyo kwerekwa? Mbega twese ntidushobora kuba abahanuzi, ariko twese turizera icyo imana yabwiye abahanuzi, icyo yavuze icishije mu bahanuzi n'intumwa, icyashizwe mu nyandiko. Muri rusange turafise igipfungu cy'ibyabona mu isezerano rya kera n'isezerano rishasha. Bashinga intahe urukundo rw'Imana, agakiza n'ibindi byose. Nabo bose bakijijwe bagakira indwara. Muri runo rungano rwacu turashobora kubyegeranya ahantu runaka hano kugira ngo dushinge intahe, ariko ntawe tworonka tubikwiza. Imana yakoze byinshi bihambaye kuri benshi. Mbega ntiyategerezwa kubandanya kubikora kubamuborogera ijoro n'umutaga? Amen. Nimunyemerere ndabasomere Zaburi nagomba gusoma imbere y'iyindi mirongo iza, ntaravyibagira. Zaburi 120, Zaburi 123 umurongo ngo ndaramurira amaso kuri wewe mwijuru. Ngwehe amaso y'abagurano ari mu biganza by'abasebuja, kandi amaso y'abaguranokazi mu biganza by'aba inabuja. Uko niko amaso yacu ahanze umwami Imana yacu, gushikaho azotugirira imbabazi. Gushikaho azotugirira imbabazi. Murongo wa 3, utugirire imbabazi mwami, utugirire imbabazi, kuko turarushe, turananijwe. Ubugingo bwacu burananiwe n'agacokoro k'abacokoranyi n'agasuzuguro k'abanyabwibone. Mbega ibyo siko je bimereye, siko bitumereye? Mbega si akamo kanje n'akamo kawe? Mbega imero yacu, imero y'ubwoko bw'Imana muri rusangi, dufise kubona muri rusangi kubiri ko biraba muri Israeli.
abizera benshi ntibamenye uko hariho abizera benshi mu by'ukuri basesa ijambo ry'ubuvugishwa bariko bararondera nubwo atari guhishurirwa na mpemu ariko baragirondera barabona baraterateranya ibintu runaka ariko ntibabona iby'Imana yakoreye mu ishengero mbere ntibabonye ntibanatahuye yuko Imana yarungitse ubutumwa bwiza mbega butahura gute iby'Imana igomba gukora muri rusange n'ubutumwa bwiza. Ndizera yuko Imana yaratwemereye kubona no kumenya ibintu kubw'ubuntu mu bintu bishikamye hano ku mpera kandi kubw'ivyo turashaka kumushimira. Dutegerezwa kugaba ku kintu kiza ubwa mbere no kuvuga ukuzamurwa ni nyuma y'agakiza niho umwami ahindukirira abayuda. Turabona yuko batunama barafise ubushizi bw'amanga barazi ko Imana iri kumwe nabo. Imana ishobore kuduha natwe intege nsha nk'uko bivugwa n'umwami wacu uganze hagati y'abansi bawe. Hari iminsi twaravuze mu buryo buciye bugufi na mwene data Greta hari havuzwe yuko twebwe tujingurijwe n'abansi. Haravugwa umurongo wa 2 muri Zaburi 123 ngo amaso yacu ahindukiye ku mwami uhora gushika hazotugirira akagongo. Nk'uko Israeli ijingurijwe n'abansi natwe niko dukikijwe n'ububasha bw'abansi. Sindiko ndavuga abantu ariko n'ububasha bw'umwansi ariko turaba ku Mana umwami wacu. Amen. Irashoboye kudufasha. Yaravuze yaramaze gufasha abantu benshi natwe izodufasha kubw'ubuntu mu ngorane zacu. Mwami kandi umugurano arasohoka agakora igikorwa ciwe. N'umugurano kazi bimeze gute? Amaso yiwe ayahanga inabuja akavuga ati kuno munsi kora iki niki. Ibyo nibisanzwe ariko turabizi mu myaka yaheze. Haravugwa hano uko niko amaso yacu ahindukirira umwami Imana yacu. Ariko uno munsi tube imvuga kuri ni hehe uno munsi ubona abagurano n'abaguranokazi yego hano ku isi bigenza nk'uko nyine? Ni hehe ubona umuguranakazi yiteganye na buja akamubwira ati mbega ndagomba kwakira ikintu runaka cyo gukora? Uno munsi umwe wese ni sebuja wiwe. Uno munsi umwe wese ni sebuja n'umuguranokazi ni nabuja wiwe. Niko ku isi bimeze. Ku isi ntibikimeze nk'uko byari bimeze kera. Uno munsi hasigaye iki? Tugeze uno munsi ahantu mu buryo bw'impemu. Bimeze gute iyo twitega umwami gushika tugira imbabazi? Ibintu byinshi ntibirahinduka. Ni hehe ibintu byagumye nk'uko byari bimeze? Turiko turasobanura ubutumwa bwiza buvuga ngo ni igiki kigukwegera hariya ku musozi. Mwene data Branham arerekana ati ni hajya nyene ahantu habaye ikintu runaka kidasanzwe abantu bararaba hariho gukwega kubera Imana yari yakoze ikintu runaka. Ni gute none amaso yacu araba umwami? Ni nk'uko umuguranokazi araba inabuja canke umugurano araba sebuja. Muri icyo gihe byoyobaje kuri twebwe. Birakwiye yuko kumwe byari bimeze kera kujya nyene umwe wese yagengwa na inabuja canke na sebuja niko biteza kumera. Amaso yacu ateza kuraba umwami gushikaho atugirira imbabazi. 3 utugirire ikigongwe oraho we
utugire ikigongwe kuko tuduhiwe cyane n'agakengerwa ninde ataruhijwe wowe mwami ngo utugirire ikigongwe mwami utugirire imbabazi mbega twosenga kuko yasenga ntitugira turavuga tuti tugire ikigongwe mwami tugire ikigongwe kuko turaduhiwe n'agakengerwa imitima yacu iduhiwe cyane n'agacokoro kabidibamiye n'agakengerwe kabibone murabizi turazi ibyo turiko turavuga twebwe turahaze turadunduhiwe n'agasuzuguro ni bangahe bafise agasuzuguro ingene bafise ubwibone bafise gusa agasuzuguro hano uwo yavuze zaburi aravuga ati umutima wacu uraduhiwe Mana tugirire ubuntu dushobore kuduza akakamo imbere ku ntebe dusugumwe na mpwemu yera tuti tugirire imbabazi mwami tugirire imbabazi kuko turaduhiwe murongo wa 4 imitima yacu iraduhiwe cyane n'agacokoro kabidibamiye n'agakengerwe kabibone abibone n'ukwidibamira bibitube kure agacokoro n'agatwengo ibishire kure imana idushire mu mitima tumutakambire tuvuge tuti o mwami watanze isezerano turakwizigiye turizigiye yuko uzobiduha kubw'ubuntu n'igihe gusa imana idufashije niho tuba dufashijwe n'igihe gusa iduhezagiye niho tuba duhaye umugisha byo byose turashaka by'ukuri kubimuzanira n'umutima wacu wose muri rino joro hamwe n'imitwaro yose sinzi nimba dupfukama nimba twegera imbere mbega turabikora gute twese tuzi imbere yego reka twese twigire imbere dusenge Data wo mu ijuru ndagushimiye nanje n'umutima wanje wose kubwo ijambo ryawe ryera ry'igiciro ku ntango hari ijambo wahamagaye ibintu byose ngo bibeho ukoresheje ijambo ijuru n'isi ry'ubu ririho kubwo ijambo ryawe amajuru masha n'isi nsha bizobaho kubw'ijambo ryawe mwami twese turangana nk'uko ijambo ryawe riri ngo tube ishengero ryawe tube umugeni wawe jambo mwami aho ijambo ryose rigomba gusohoza o mana abacokoranyi ntibabandanye gucokora ushobore kwigaragaza nk'ukuri muzima w'ukuri utugirire ikigongwe ungirire ikigongwe o mana uhezagire ubutunzi bw'ubuntu bwawe turagusenga turagushimiye ku bw'ibyo aleluya ungire icyo abakozi bawe bari ibihe byose o mwami mana yanje o mwami uhezagire o mana yanje nk'uko wabisezeranye ubikore ubwoko bwawe muri kino gihe ibyo wasezeranye nta na kimwe ukora udahishuriye akabanga kawe abakurano bawe abahanuzi kandi umenyekanisha ibanga ry'ibyo ugomba wamenyekanishije ibanga ry'ibyo ugomba uraturongora na muhemu wawe mu ibanga ryose ry'ibyo ugomba ibyari byagumye binyegejwe guhera isi
iremwa ubu rero uri kuramenyekanisha ku bwoko bwawe kubwo kugurura ibimatanijwe kubwo guhishura kwa muhemu wawe yera mwami twebwe ntiducika intege ariko turakomezwa mu nyonga hawe amen turakomezwa mu kwizera wewe ntuhinduka ubwo muri wa wundi ibihe byose ijuru n'isi bizokugwaho abantu bose bazokugwaho ariko wewe gumaho n'umugambi wawe urasohora turagushimiye kubw'ibyo mwami uduhe umpe uburongozi bwa mpemu wawe kandi nk'uko umushumba ku ntango no mu bihe bya kera yaraba no kubaha kuri sebuja ngo aronke amategeko aronke ibyo sebuja amubwira ngo akore n'igikorwa uko niko natwe turaba kuri we uri databuja wacu uri umwami wacu mwami nuduhe amategeko nuduhe n'inkomezi zo gukora ibyo utegetse mana turabigusabye nuduhe ibyo bibiri mu gihe kimwe mana yanjye uri mu ijuru umpindure imbere umpe ushoboze n'ijambo ryawe na mpemu wawe amen o mwami wanjye ushobore kundaba n'imbabazi mwami turumva yuko uhari turi hano akagwi gato nubwo biri uko biboneka ko waduhamagaye nk'uko inkoko ifata ubuswi bwayo ikabushyira mu mababa niko natwe wadushize mu mababa yawe muri rino joro amen mwami wanjye turagushimiye ku bw'ibyo kandi turahimbaza turaguhimbaza turagusenga kuko uri hafi yacu waravuze twarabyakiriye kandi ucunga ijambo ryawe ngo urisohoze mwami kore ku buryo tugira umwimenyerezo wo gusubizwa ibintu byose ibyari byaratakaye dushobore kubona n'amaso yacu twumve n'amatwi yacu dukorekore n'intoke zacu ukugaragara kw'ijambo ry'ubugingo mwami mukundwa turagusenga uduhe ibikorane by'imana nk'uko byari biri ku ntango ibikorane by'imana ibyo ushobora kwirongera icyo ufitiye uburenganzira ugusenga n'ubwiza n'ubwawe tukujeje bene data bose bashiki bacu bose abo tuzinanye bose imiryango yacu abacu ba hagufi ibyo byose tubiteretse imbere yawe o mwami mbere n'imitwaro na cyane cyane wa mwene data w'i Strasbourg hariya ku bitaro mwami umukoreho turagusabye o mana n'abandi bose bari mu bukene wumve yuko ikiganza cyawe atari kigufi kandi ububasha bwawe butagabanutse ariko kuri wawe ndi mana yizigiwe bezagira ubwoko bwawe tugirire imbabazi mu mbabazi zawe z'ibihe bidashira z'imana zidutwikira rwose o mana batwaragiriye ubuntu imbere yawe aho rero twitangira imbere o mwami uduhe ubuntu n'inkomezi zo kugukurikira mwami turagusenga kandi twebwe twese turi hano n'abo bose batari hano kuri uno mugoroba o mwami o mwami uraza abawe kandi abawe nabo barakuzi mwami barumva bazokumva ijwi ryawe ndagushimiye ku bw'ibyo
ndagusenga natwe tugirire ubuntu ku bw'ibyo no mu bihe byose na cyane cyane jewe twese utwunge nawe bamwe n'abandi mu buryo bw'ibwina n'urukundo nk'uko wabigombye ugusenga n'ubwiza n'ubwizina ryawe ryera amen amen.